Imana yo mu ijuru itabura ingene ibigenza ikubera inyishu y'ikibazo cyawe. Haleluya, haleluya. Ndi Pastor Joseph azemesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Twagomba dusangira ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo cyo Ivyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo waho wa mbere. Petero na Yohani bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga ni isaha y'icenda. Imana nishimwe. Niri jambo ry'Imana nagomba ko dusangira mwaka kanya, ariko imbere yuko tuvugana amajambo akomeye ngomba mvugane nawe ikimenyetso sindamusiga kiranga igihe cyawe cyane kiranga igihe cy'umugisha. Ikimenyetso sindamusiga, ikimenyetso kidasanzwe kiranga igihe cyawe cyo guhezagirwa. Ucugikurikirana, imbere yuko kikurikirana gira sabone, ufyonde wandike Pastor Nduwimana Joseph, ufyonde kunzogera, urabona message y'ubutumwa ku munsi kuri YouTube na Facebook. Reka mbandanye ijambo nariko ndavuga ngo ikimenyetso sindamusiga kiranga umugisha wawe. Igihe cyose ugomba guhezagirwa ntuzohita ubona umugisha, ahubwo uzobona amageragezwa. Ati byo nabyo uzanye n'ibiki? Mbega amageragezwa ahuriye hehe n'umugisha? Reka turabe. Soma ijambo ry'Imana neza. Uravye Yesu Kristo ingene yinjiye mu isezerano, Bibiliya ivuga ngo Yesu yicishe bugufi, araganduka, avukira ahantu atovukiye, ahura n'ibigeragezwa bikomeye cyane, ageragezwa na Shetani, ahura n'umugwanizi mu minsi 40 ariko arasenga. Kandi iyo minsi 40 yari minsi ya nyuma yo kuja ku musaraba kugira ngo aducungure, aronke izina risumba yandi mazina yose. Niwo munsi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ukurikiranye neza usanga mu ico gihe ari cyo gihe yahuye n'umubabaro. Ibivuga ngo atangura gusenga, icyuya kirabira kiba nk'ibitonyanga binini. Usomye muri Luka igice cyaho cya 22, Mariko 22 umurongo waho wa 39, aho hose harabivuga. Muri Luka muri Mariko harakwerekana umubabaro Yesu yahuye nawe ariko arasenga, ahura n'intambara zikomeye cyane. Abigishwa biwe baramushinduka bamujana iruhande, arabinginga ngo musengane nanje n'isaha nimwe gusa, ariko ntibamwemerera, barushiriza kuremerwa n'umubabaro. Yesu yongera imbere arasenga, kandi icyo gihe Yesu yagomba kwinjira mu rusezerano ryo kunesha. Haleluya. Isezerano ryo kugucungura nanje no kuncungura, isezerano ryo kungobotora mu badayimoni bari baranyifatiye, isezerano ryo kukugobotora mu byaha n'abadayimoni b'ingeso mbi bari barifatiye abana b'abantu. Ariko Yesu agwana intambara, yikorera ibintu bikomeye cyane kugira ngo akugobotore nanje angobotore. Byaciye mu kumena amaraso, byaciye mu iyashu, byaciye mu ntuguta. Nagomba ngo igihe cyose ugomba kwinjira mu isezerano uzohura n'amajambo adasobanuwe, uzobona abantu baguhinduka mbere bakuhinduke bakuveko, uzohura n'ibintu bikomeye cyane. Icyo ni ikimenyetso cyerekana umugisha wawe. Mwene data, nugitakazwe n'ibihe uri kuracamwo. Oya. Igihe cyawe nigisubizwe inyuma n'ibihe uri kuracamwo. Haba n'intete na buhoro. Nawe wohura n'ibintu biremeye gute, menya ngo igihe cyawe kiva mu bihe bidasanzwe. Ndi hano nciye ndonka iyerekwa cyangwa ngiye nibuka sinzi neza ko ari umugani, ariko n'agakuru kamwe reka ndakavuge. Umunsi umwe hariho ngo umuhigi yariko arahiga afise imbwa, kandi izo mbwa yariko arahiga ahigisha izo mbwa ngo yahiga igikoko cyitwa ikinyogoto. Icyo gikoko cyitwa ikinyogoto ngo kigira imyambi. Iyo rero ngo ariko aracirukako, imbwa zikiruka zigomba kugifata, ngo cyari konsantra kikaca kirasa iyo myambi, imbwa zikaca zisubira inyuma kubera zibabaye. Abantu benshi naho bananirirwa iyo bageze mu bihe by'umubabaro baca bahagarika ibyo barimo. Ariko ndakwankuraje mwene data, ibira
ikiranga igihe cy'umuntu ko kigeze n'amageragezwa n'intambara no kubabara. Reka ndakwibutse neza ntakekeranya naciye n'iruhande ako kagani kavugwa yuko cyangwa icyo kiganiro kivuga yuko ngo umuhigi yashishikara kwankuraje imbwa akazibwira ngo nimucike intege, nimucike intege, nimudende rukigo, nimusubira inyuma, nimubivemo. Aho hantu mubona ariko harava umwambi, mu mwanya haza kuva umusokoro. Aho hantu mubona hava umwambi, mu mwanya haza kuva umusoso. Aho hantu mubona ariko harava umwambi, ibibabaza, mu mwanya hava umunezero. Imbwa ngo zisubira zirigira, zirinanata, ziraraswa mugabo zirabandanya gushika zigifashe. Amaze kubaga icyo kinyogoto, ziriko zirarya imisoso, ziriko zirarya amagufa, zirya imisokoro, zinezerewe, arazibutsa ati sinari nababwiye ahantu hariko harava umwami ko mu mwanya haza kuva umusokoro. Haleluya. Reka mvugane n'umuntu ari mu igeragezwa ataramenya igihe ciwe. Reka mvugane n'umuntu ari mu ntambara ataramenya igihe ciwe. Reka mvugane n'umuntu ari mu bihe bidasobanutse yibaza ngo Imana yaramuhevye, Imana yaramwibagiye, Imana ntizi ibyiwe, amasengesho yasenze ntiyibutswe. Nagomba ndakubwire mwene data, ntucike intege mu gihe cyawe ibikiranga n'amageragezwa, ahubwo bandanya. Bibiliya ivuga hariya mu byashuwe Yohana ngo unesha azicarana nanje, unesha azohabwa igitsibo cy'ubugingo, unesha azojya ku byasezeranye. Haleluya. Imana ishimwe. Reka ndakwibutse cyane mvugane n'abantu babyaye, abantu bibungenze bahura n'ingorane nyinshi iyo bageze mu kubyara. Iyo bageze mu kubyara baja mu bihe by'umururazi, by'ubucungu, by'ububabare, mbere kugera no ku gihe bamwe umenga bo bihaba bakabivamo, bamwe umenga bavuye kubyara ntibazosubira, bakiri kwiyinda babone kumenga ntibazopfa basubiye kubyara bitewe n'ibihe barimo. Ariko iyo babyaye babonye umwana, bakikiye umwana twenga kina, nicyo gituma benshi baca bababwira ngo subirayo, ntibababa bariko baramukeza, yumva umunezero, akaca yibagira wa mubabaro, akaca yibagira bya bihe. Imana ishimwe. Igihe kirangwa, igihe cy'umuntu, igihe cy'amasezerano, igihe cy'umugisha kirangwa n'amageragezwa. Nta muntu n'umwe yinjiye mu isezerano yiwe adaciye mu bihe bikomeye. Subira inyuma muri Bibiliya, raba ba Mose, raba ba Yosuwa, raba ba Hana, raba ba Esteri, raba ba Moridekayi, raba ba Pawulo na Sila, raba abantu bose b'abahizi bagiye baca mu bihe bigoye. Bibiliya yanditse amateka ko inyuma yo kurengana n'ibyo bihe bigoye babonye kuroranirwa, babonye umugisha, babonye amasezerano, babonye intsinzi. Haleluya. Shika mushiramanga. Imana n'umwizigirwa, si umuntu ngo ibeshe, si umuntu ngo ihinduke, si umuntu ngo yisubireko. Imana yo mu ijuru ahubwo igikenewe gusa menya igihe cyawe mukundwa, menya igihe cyawe cyo gutabarwa no kwishurwa, menya igihe kuko abantu benshi bazazanirwa mu kutamenya igihe. Abantu benshi bacavuga ngo ndabivuyemo kubera babonye ibihe by'amageragezwa, nico gihe bamwe baheba gusenga, nico gihe bamwe bava mu Mana, nico gihe bamwe bavuga ngo nanaka yarabivuyemo, shetani nawe agafatiraho, nico gihe bamwe batanga uburorere bakavuga ngo nanaka ntasenga mugabo ameze uku, nico gihe abadayimoni baza bagasubiza umuntu inyuma bakamuca ivutu, nico gihe abadayimoni baza kwigisha umuntu nabo bakaza bakiyebuza umuntu mu buryo bukomeye. Imana igushigikire ntutakaze umwanya na muto kubw'igihe urimo. Imana ikube hafi gukomeze kandi nawe winanate ntutakaze igihe na gitoya kubera umwanya urimo. Hampande yo kumenya igihe, reka ndakubwire irindi jambo rikomeye. Imana igukore ku maso umenye n'ikibanza cyo guhezagirirwamo. Erega sa ahantu hose umuntu ahezagirirwa, erega sa abantu bose bafise umugisha, erega sa abantu bose bagendana n'Imana, erega sa abantu bose bavugana n'Imana, erega sa abantu bose mbere bashobora kugusengera ukishurwa. Kurya n'Imana itari mu bibanza byavyo byose. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va mu muryango wa so, uve mu nzu ya so, uje mu kibanza nzokwereka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Kandi si n'imisozi yari yo yose. Ibuka neza Aburahamu hari umusozi yagiye gutangira ko ikimazi, atanga Isaka.
Imana iramubwira ngo genda ku musozi Moriya. Imana ishimwe, umusozi uvuganira ko ni Imana, umusozi w'amasezerano. Imana ikumenyesha igihe, hanyuma ikwariyanke n'ingano ukwiye gusenga nawe ukwiye gusengera. Mbega ikibanza c'amasengesho ni ikihe? Ubwa mbere isengesho ryemerwa ni ukubanza gutegura umutima wawe. Umutima wawe ukaba wejejwe, umutima wawe ukaba utunganye, kandi ukaba umenya igihe urimwo, igihe cyawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana irushirize kugukora ku maso. Ijambo ndakuzaniye rikomeye cyane, n'iri jambo rivuga ngo menya ibimenyetso biranga isezerano cyangwa biranga igihe. Ikimenyetso gikomeye cyane namaze kukikubwira. Hamwe woba wizeye ijambo ndiko ndavuga, hamwe woba wizeye ubushobozi bw'isengesho, nosengana nawe. Mana ndasengeye umuntu, gira icyo ukora kuri we, mushigikire, mushoboze, mubere Imana, mubere umubyeyi, mubere ndiho, mubere umwami w'abantu, mubere umwizigirwa akomeye, mugirire ubuntu, kora icyo umutima we wipfuza. Ndamusengeye, mumenyesha igihe. Benshi bagiye badendebukirwa bageze mu bihe byo kwishurwa, benshi bagiye badendebukirwa bageze mu bihe byo gutabagwa, benshi bagiye badendebukirwa bageze mu gihe cyo kugirirwa neza n'Imana. Nanjye ndasengeye umuntu Mwami, umushigikire kugira ngo mukore ku maso, ntacike intege mu gihe cyo kubona Imana, ntacike intege mu gihe cyo kubona kugirirwa neza n'Imana. Urakoze Mwami kuri nyuma y'ijambo ryawe, ukarihekeresha ibitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu, amen.